waruzi ko itariki 16 ruhesha ari umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe twebwe abana bo muri Afrika? Ibyo nabyo uvuga n'ibiki? Umunsi wahariwe umwana w'umunyafrika nabyo nayindi namba. None uyu munsi utumariye iki? Aho rero icyo nicyo nyene dukwiye kubwira abadukwiriye bakamenya icyo utumariye twebwe abana ba Afrika. None tubivugira he? Ubu biroshe cyane. Hariyo televiziyo ikoresha ku buhinga ngurukanabumenyi yitwa Ikiyago Wave TV. Urasaba ababyeyi bawe akanya ukoreshe WhatsApp uhamagara kuri iyo televiziyo Wave TV. Kuwa Mungu itariki 19 ruhesha muri programa ya saa 9 gushika isaa 10, kandi ashobora kugira amahirwe ugatorwa mu bana babiri bazoronka agashimwe kangana n'amafaranga 50,000 by'amarundi ingemeze. Ako gashimwe kateguwe n'Ikiyago Wave TV Deshemeza State hamwe na Wise Studio Mix Senses. Yemeye uramayunya ahubwo ma inomero zayo za WhatsApp ndohamagare ndabe ko nohirwa nkaba umwe mu bazoronka ibyo bihungize ndangize inguneze. Wawe wateje kuzisaba ni ubusa kimwe 206 375 ibihumbi 8,324. Ndasubira ubusa kimwe 206 375 ibihumbi 8,324. Urakoze neza, ciye nirukira muhira kubibwira ababyeyi sije nacikwa n'ibyo byiza. Tariki 16 ruheshi umunsi mpuzamakungu wahariwe umwana w'umunyafrika.